Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi bimbonesha kure ya Rock Media bakunzi biganiro ca Rock Sports. Uno munsi tuzoganira ku makuru atandukanye. Ku munsi wa mbere tuganira ku makuru y'inkino avugwa hirya no hino yaranze nuvuga ngo indwi tumaze kuba turangiza ku munsi wa gatanu na makuru y'inkino tubabwira ayategekanijwe mu ndwi tuba tugiye gutangura canke ayabaye mu ndwi hagati. Ni Rock Sports uno munsi nkuko musanzwe mubizi. Nijewe Anelohis ndongozi ndi kumwe na mugenzi wanje ngurirwa Nde reka manze ndamuramutse. Ndakora mugije Doris ndaramukije namwe bwe muri kumara dukurikirana. Reka nande ndabaramutse ndabahe nikaze mu biganiro cy'uno munsi ca Rock Sports na makuru y'inkino atandukanye tugiye kuba tuganira ko ni hano mu Burundi ndetse no ku mugabane wa Buraya. Hano mu Burundi ni ihiganwa byamaze kumenyekana ko VBL Playoff zigiye gutangura ku igenekerezo rya 21 ku kwezi mu ndwi ikwirikira ni muri weekend ikwirikira ni mu guserukira bw'ibwe ntamba mu rugamba abakenyezi uri kurakina inkino za Sekafa inkino zibiri amaze gukina ni mu rukino rwa tennis abarundi bagera kuri batatu babandanya guserukira neza babandanya kuduza neza ibendera ry'igihugu mu makungu. No makuru y'inkino tuza guca ko hano mu gihugu cyacu Burundi aho tuza kuva hano twerekeza ku mugabane wa Buraya. Ni FIFA Club World Cup yamaze kuba itangura mu gisagara ca Miami hari ku munsi wa gatandatu. Ni inkino zitandukanye zigiye kuba zimaze kuba ziba n'izindi zigiye kubandanya. Nge tumire amatega toye duheze tugaruke ni donita. Komeze ko tuvuga ku munsi wa gatanu ingene imigwi iriko iritegura muri VBL Playoffs umugwi Urunani umugwi wa Dynamo umugwi wa Remesha ndetse n'umugwi wa Rezipo iriko iritegura muri Playoff kuraba umugwi uje gutahukana igikombe ca VBL 2025. Byamaze kumenyekana Febabu ibicije mu gisata cya kijeje gutunganya amahiganwa bamaze ko bashira hanze ikirangamisi cyuko inkino zigiye kubandanya muri VBL Playoffs kuva ku munsi wa gatandatu gushika ku wundi munsi wa gatandatu. Ona ko ni mu ndwi imwe gusa turi ya mbere izo bihe iyo twokwita twogoma tukayita demi finale twogoma twite demi finale n'umugwi wa Rezipo uzobiri kwatana mutwe n'umugwi wa Dynamo n'umugwi Urunani uzobiri kwatana mutwe mu mitwe n'umugwi wa Remesha. Ikirangamisi cyerekana ko ku munsi wa gatandatu n'urukino ku munsi w'Imana n'urukino no ku munsi wa gatatu hagati mu ndwi n'urukino ku wundi munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana azizoba zirangiye. Turashobora mbere no kudashika mu yindi ndwi uno munsi hamwe Dynamo canke Rezipo yozigatsinda sweep umwe muri bibiri ugatsinda sweep urayena Remesha umwe muri bibiri ugatsinda sweep ubundi nuvuga ngo inkino zishaziza kurangira ku munsi wa gatatu. Uno munsi tuje kwitega ikinzi muri zino playoff muri no playoff twitega ibintu bikomakomeye na cyane urukino ruryoshe ku mpande zose kubera ndibaza yuko twabivuze uheruka ama equipe yose yarigeze kwitegura ku y'abakuru kote kwa staff technique y'abakuru kote y'abajoueur barageje ku recruiter ubona yuko hari na bamwe bagiye bategura ama match no vuga amikare kugira bashoboye kwievaluate aho bageze no cyane ndavuga Urunani no vuga yuko ari etape tugiye kubona ko niveau ya basketball ahigera na cyane yuko ari mu playoff ari nkino ziba zikomakomeye ego yani umugwi wa Dynamo wahejeje saison régulière mu kibanza ca mbere playoff tufate ko ugiye kubandanya niyo ritme yo kuba ifata ikibanza ca mbere hose novuga ko playoff abakunzi b'umugwi wa Dynamo ekanabafana muri rusange bayiteze ko runini cyane yuko ari equipe novuga ko igiye gukinisha abaloko benshi par rapport y'andi ma equipe tuko turabona ngaho iwacu. Novuga yuko kandi abo baroko nyine nibo bagiye gutwara saison régulière. Novuga yuko ni impact tugiye kubona kuri Dynamo. Est-ce que Dynamo irashobora gutwara playoff atari recruitment zatari yavuye ikora na cyane yuko bagize recruitment y'abakinyi babiri gusa ubona bakombani bajya nyine bakwiye kandi gacangira no mu coach. Novuga yuko ariyo Dynamo tugiye kuraba ati est-ce que ira mérita ko narahije saison régulière ari ya mbere irashobora gutahukana playoff na ujya umwaka uheze yari yaba taye ko amazi tuko turabirabira hafi eko. N'umugwi wa Dynamo mu bakinyi bari bafise muri saison régulière abatranje bari bafise aba Tenta Metonga Chuma Totonowe ba Kelvin Yemeke n'abandi batandukanye baje ko bongera ko Americain witwa Jefferson Sab bongera ko n'uwitwa Garba asanzwe ari umupivot ubona ko nizo renfort baje ko bagira na Julien Shenyo kuri bande touche ubona ko niyo equipe umugwi wa Dynamo uje gutwara muri playoff. N'umugwi wa Rezipo nyine twibukanye ko bagize ama renfort akomeye cyane witwa Fabiri umwana ava muri Malawi ndetse n'uwitwa Kone kuva muri Cote d'Ivoire. Ubona ko ni renfort abonye zari zikomeye cyane ku mugwi wa Rezipo kandi twibuke ko n'umugwi wa Rezipo twari twavuze ku munsi wa gatanu waje gutsinda Dynamo muri saison régulière match retour. Uvuga ngo 2 victoires no mwaka kuri Dynamo.
Navuga yuko match ya mbere ya Dynamo niyo match ya mbere navuga ko iri decisive nizo izokwerekana nkene Dynamo yinjiye muri VBL. Mubisanzwe ni Lezipo yagiye kuyitsinda nkuko wari kurabivuga ni yayitsinze ariko tu ni Lezipo izokwerekana ni test ya Dynamo ihagaze gute muri izi match zo kwinjira zo muri playoff ni Dynamo yiteguriye gute playoff ni tuzogena tubibona ku munsi wa gatandatu nkuko twamiko turavuga itariki 21 niyo tuzogena tubona kumwe Dynamo iri kirinjira no cyane indi match izokurikira ni match y'Urunani na Remesha nayo nyene ni match Remesha yagiye yerekana muri saison régulière ibikorwa bigiye bikomakomeye na burya yuko tuzi ko Remesha atari equipe yakunze kurukita cyane ariko ni Remesha twabonye yuko yajije muri saison régulière ari ya gatatu ni Remesha nawe nyine abakunzi bayo biteze ko byinshi cyane gose narijya ubansanzwe yuko ari aba jeune joueurs bakuranye benshi bakinanye bazinanye nabo naho bagiye bongera ko abandi nabo nyine ariko binjiye muri effectif bakagenda babasude cyane gose ni na Remesha twibuka ko muri saison régulière yatsinze Urunani muri match ari Urunani batsinda muri match retour ariko Urunani boto turavuga iby'amarafor Urunani nuvuga urafise atu par rapport y'indi migwi bariko iriko yaba concurrence par rapport à Dynamo Yarerekanye na Remesha kuko Urunani abahokitima yabo baje kuyagira avant amahokitima yabo mbere benshi barakinye saison régulière inkino zanyu none Patrick Magrin ngo Thierry Sanya bose baje ko bakina saison régulière William Perry ntiyakinye saison régulière ariko nawe nyene yaje avuga nuvuga ngo aragiza amaentraînement menshi mu Urunani ku munsi wa gatandatu baje ko bakina urukino rwa kivandimwe n'umugwa Tigers ibyo byose nibaza ko namatu nabo nyene baje ko bazana umu-entraîneur mushasha nawe nyene nuvuga ngo afise experience Inaki mu Espanyol ariko ni nino seri zero seri ko ari zibiri twiteze ko basketball nziza cyane ariko ni imigwi ibiri Urunani ruri favori Dynamo favori ko turazi ko ce sont les meilleures équipes muri VBL ariko byiza nibaza ko umuntu yorinda zero seri uko izi nkino star ariko na Lezipo na Remesha nabo nyene biteze kwerekana ico imigwi yabo iriko irasubira nico rero ndavuga nivyo ziri favori uno munsi Urunani na Dynamo ariko sijana kwijana ni kurindira twaraba uno munsi ni izi nkino zitanu nizo zigiye kudefiniza nk'ico novuga je nashaka kuvuga ko muri izi seri zibiri turashobora gutabona mo sweep turashobora kubona mbere n'imiburiburi imwe muri izi ishika kuri game 5 n'imiburiburi imwe muri izi ishika kuri game 5 kandi sinibaza ko tuzobona match ni ba seri nimwe muri izi iherera kuri game ya gatatu yaba Urunani na Remesha yaba Dynamo na Lezipo navuga yuko uravye ama equipe kumwene iyo nyene ateguye muri aka kanya turabona yuko ari match zoba ziryoshe cyane gose nibaza yuko nkora ko bivuga kubona yuko ari equipe izotwara kubishika kuri game ya gatatu ari ibintu bizoba bigize gute ari ibintu bizoba bigoye cyane gose navuga yuko ama equipe naho tuko turaziminimiza izi equipe tukavuga ngo Lezipo tukavuga ngo Remesha na ama equipe ujye nayo nyene sukuziminimiza ariko uravye sur le papier Dynamo iri favori par rapport à Lezipo iri favori ariko tuvuga yuko ni Lezipo nayo nyene naho iri novuga ati ntiyicaye nta nimwe yicaye yarakoze ama meza kandi ni playoff navuga si match amical si saison régulière no si playoff ni match ya elimination direct umuntu agutsinze game ya mbere ya kabiri biragoye kuza kwera sukuminimiza Lezipo ariko uravye no musi Dynamo iri favori par rapport à Lezipo mugabo so kuvuga ngo Lezipo iri cyaje nk'iyagize ni kenshi cyane aba outsiders baza gusinda abafavori ni kenshi kandi ndazi nivyo bibaye ingufu cyane gose iyo babonye ku rupapuro batama chance bafise niho banagira no vuga na effort nyinshi cyane gose kugira bashobore kuratrapera situation na makuru kwavuga muri basketball naza ko tuzobiga ko ku munsi wa gatanu twaraba ingene imigwi nibaza ko zo batanze intonde officiel muri FEBAP reka duce muri football gatoya muri football y'abakenyezi no mugwi ntamba mu rugamba uriko uraserukira Burundi hano mu gihugu ca Tanzania muri Sekafa ubona ko bamaze gukina inkino zibiri baratsinze urukino rwa mbere batsinda umugwi wa Uganda baratsindwa urukino rwa kabiri batsindwa n'umugwi wa Kenya ibitsindo 3 ku busa batsinze Uganda kimwe ku busa batsindwa na Kenya ibitsindo 3 ku busa uno musatsi urukino ku munsi w'ejo bazozokina n'igihugu ca Tanzania novuga premier makona barashoboye gutsinda umugwi wa Uganda novuga ati ikintu gikomeye cyane gose ikintu ca mbere dutangura kuraba ni niveau ya football y'abakenyezi hano iwacu mu Burundi igeze hehe nico cyo kiriko twerekana Sekafa senior na cyane yuko ari Sekafa usanga ikineramwe abakinyi basanzwe bakina mu bihugu wabo niho byerekana ama championnat kumwene angana niveau agezweko turabona ko mu Burundi vraiment uramutse utsinda igihugu nka Uganda bafise abakinyi bakomakomeye cyane ni n'igihugu bikarera Burundi haba mu bakobwa haba mu bahungu urabona ko
novuga selection ugandaise imisi yose zama ziri hejuru cyane uravye no kuri classement ya FIFA urabona ko bari imbere y'iwacu kubona Burundi rero nico cyane abakenyezi b'iwacu barashoboye gutsinda igihugu ca Uganda novuga ko ari ibintu bishimishije bavyerekana yuko naho nyene na Federation Burundaise muri aka kanya iriko irabikora neza na cyane muri championnat y'abakobwa ni cyane witwa nibaza ko ni nama credit menshi umuntu ashobora guha witwa Olivier Niyongeko Mutombo kuko n'umuntu ariko arafasha ino equipe nationale y'abigeme y'abakenyezi amaze kuba iramaze nk'imyaka 2-3 ubona ko ino ni equipe ya 12 niveau ku rugero nini cyane iriko irakira mu makompetisiyo atandukanye ahantu henshi hatandukanye haba mu bakuze mu basenio haba no mu bakiri bato ubona ko equipe nationale y'abakenyezi ni equipe umuntu yokwitega ko ibintu vyiza muri kazoza kuri twikesha cyane uno Olivier Niyongeko ndavuga yuko ubona yuko equipe nationale y'abakenyezi harahize imyaka myinshi yarashizwe inyuma ariko ubunyi novuga ko yagarutse kuri terrain yagarutse mu bibuga turabona n'ama match cyane y'abakenyezi bakina ihiganwa ryabo rya Primus League ubona yuko ari ama equipe yanagwiriye muri championnat ubu bageze ku ma equipe ashika kuri 10 urumva novuga ko ari ikintu cerekana yuko championnat féminin muri aka kanya iriko iratera imbere hano iwacu mu Burundi bakubita n'amarokretuma hirya no hino harakinamo n'abakinyi bagenda bava mu bihugu bitandukanye byo muri East Africa novuga yuko ari championnat féminin ngaha mu Burundi nayo nyine iriko iragerageza kwerekana kuduza urugero turanabona abakenyezi bava muri championnat hano bagenda gukina handi bagenda gukina mu gihugu kandi ugasanga ni niveau zikomeye gose ego dernièrement n'umukinyi w'umurundi kazi ageze muri Egypte kandi urabona yuko yahejeje ari meilleur buteur imyaka ngira nk'ibi vyerekana yuko championnat national féminin iriko irasohora abakinyi bari ku rwego rukomakomeye ushaka kuja guhanganwa n'abandi bakinyi ku navuga internationalement ego reka tubifuriza amahirwe ku rukino bafise ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 ko bahangana n'igihugu ca Tanzania cakiye iryo higanwa imbere ko tuvana mu Burundi reka duce mu rukino rwa tennis hari abandi barundi bariko baraduza ibendera ry'igihugu mu makungu ubona ko ni abasore batatu baje kubaserukira igihugu muri Coupe Davis ku munsi w'ejo batsinze igihugu ca Ghana ego novuga yuko ni etape ikomeye cyane kuri tennis hano iwacu mu Burundi kubera ni nabakinyi bagiye kuduserukira kandi novuga yuko bakoze ibishimishijwe cyane kubera iki ubunye aho tugeze muri zone 3 novuga yuko ariyo novuga ni nka division première muri hano iwacu muri Afrika ni nka division première hano iwacu muri Afrika ku batabizi kubera division yindi twari turi muri zone 4 ariko ku bw'intsinzi twagiye turonka muri kijya gihugu ca Gabon tugenda gutsinda ibihugu bikomakomeye nka za Ghana nka za Kenya uravyumva nibi novuga yuko ari etape ikomeye ku bakinyi bagiye kuduserukira no ku gihugu no kuri Federation ya Tennis bavuga yuko ari credit bariko barerekana kuri Federation ya Tennis ubona yuko ari tennis muri aka kanya mu Burundi ubwo yuko ari Federation irakora ibikomeye sinobambeshe cyane gusana ko ni abasore batatu no witwa Orly Iradukunda Aranteri gato gatbono umuntu amazi kumenyekana cyane muri tennis y'aba mu bagabo Teri gato naza ko aramaze igihe bitari gito ariko araserukira igihugu muri tennis kandi bari kumwe no witwa Omar Mohamed ubona ko n'abasore batatu bariko baraduza ibendera ry'igihugu mu makungu nabo nyene no kubipfuza amahirwe menshi cyane reka tumire amateka duheze tugaruke ni doshe twinjira muri Coupe du Monde Club ni muri leta zunze ubumwe za Amerika aho barabera ku nshuro yayo ya mbere bivuga ngo format shasha ya Coupe du Monde Club muri Amerika twamaze ko tugaruka reka twerekeze n'ingoga ku mugabane wa Amerika ni muri leta zunze ubumwe za Amerika ubona ko Coupe du Monde Club yaje kuba itangura ku munsi wa gatandatu n'urukino rumwe rwabaye aho umugwa Inter Miami wari wakiriye niko bavuga ko wari wakiriye kuko wari kukinira iwabo kuko muri leta zunze ubumwe za Amerika umugwa wa mbere ku mugabane wa Afrika ufise ibikombe byinshi Al-Ahly kuva mu gihugu ca Egypt ni urukino rwaje kubarangira kubusa kubundi icyo nako ndakubwira ni ubona gute niveau ya football cyane urabiye kuri aya match ya mbere ariko araba hagati y'ibihugu bigebe nubwo ama equipe agiye aserukana ama continent agiye atandukanye uje novuga ko niveau ya football tuvuge ko ikiri kuko uravye ntitwoyifatira kuri no migwi ibiri twofatira kuri Al-Ahly na Inter Miami uko ni migwi nta bishasha twari tuyiteze ko uno munsi umugwa Inter Miami turazi kuva witwa Javier Mascherano aje kuba abantrena uno munsi bari muri forme mbi gose no muri Major League Soccer bari muri forme zitari nziza no munsi Leo Messi Luis Suarez ntibari kubara sico kimwe na saison pass bakiri kubera witwa Gerard Tata Martino uno munsi kuva Mascherano ashise ora ko ni equipe regime iri kwiragabanuka rero umugwa Al-Ahly ni umugwa wa mbere ukomeye ku mugabane wa Afrika
uri mu migwi ya mbere ikomeye ku mugabane wa Afrika uri l'équipe la plus titre kuri muri Afrika uvuga yuko uwo barakoze exploit mu kungana na Inter Milan but just no it exploit ariko ahubwo nibaza ko amahirwe menshi yari kuba twiteze ko imbere kuri kino rutangura twaye kushaka kubona umugwi wa Arsenal uza gutsinda Inter Milan habo tuvuga ko ni exploit ikomeye cyane kuwitwa kuri Inter Milan kuko uravye na match bakinye ni ondi match yaje kubatogwa ninde ni umugardiye wa Inter Milan yagize ama save menshi yakwemo yaje kukuramo na penalty ubona ko ni ahubwo ni nota rimwe Inter Milan igenda gushima avuga ati twashoboye kuronka inota rimwe avuga ati umva ni Arsenal irogreta kubona itashe gutakana ano masatatu muri aka kanya rero twavuga yuko niveau ya football africain iri hejuru gatoyi kuri niveau football americain nibaza ko no mustubwiranje Major League Soccer tukaza gufata nino migwi ikomeye hano ku mugabane wa Afrika simbona difference ihari simbona difference ihari kubo twavuze ntitwafatira kuri uko twavuze ko Inter Milan no ntihagaze neza no ntimeze neza kuri Javier Mascherano tubibone twese mugabo ntitwavuga ngo Major League Soccer hari ukuntu tuvuga ko iri hejuru gato ya ku bwanje iracyari hejuru gato ya novuga gato yiko kuba hejuru kwa Major League Soccer ntibihagaze ku kindi novuga ati bihagaze kuri visibility n'uburyo burimwe muri championnat ya Major League Soccer mugabo no musidaza ko vyari kuba ari vyiza tubonye mu Rwanda ushoboye gutaka amanota na makogre akomeye kuri ara ubwo nibwo rukino rwa mbere rwaje kuba haramaze kuba inkino zitari ariko duhagare ku rukino rwabaye ku musi w'ejo Champion de Hope PSG yaje kwatomiza nuko sipana kwatomiza mu Atletico Madrid ibitsindo 4 ku busa ubona ko yari match iri très facile kuri PSG nariko ndara match ubona ko ntiwamengo ni PSG iriko kina na Atletico Madrid ubwo ni PSG iriko kina na Angers zimwe zo mu France za Rennes novuga yuko ni PSG muri aka kanya iri muri confiance irenze kandi novuga yuko ni na Luis Enrique tactiquement ubonye ko yari yaprepare ya match yari arasanzwe azi Lucho Simeone asanzwe azi tactique ziwe novuga yuko ni PSG muri aka kanya iri fit kandi ije yiteguriye kugira guhangana n'aya ma equipe kugira yerekane yuko ibyo yakoze muri Champions League nkuko benshi bakunda kubivuga yuko iwe yarabaye chance kubona itabaye elimine ubwa mbere ariko novuga yuko igiye bimerita cyane gose ariko ni gwarukino no musubuga ati PSG yayisinze iri facile kuko possession wasanga ni 74 bon ariko no harura possession uvuga ngo ijya kubyo imodoka bifite uniforme shashifise n'ibintu bishasha uvuga tactiquement si ibintu biretona tactiquement si ibintu biretona ko na possession iri kuri kote ya PSG kubera ni Luis Enrique muri tactique yu akunda kugumana umupira ni Simeone akunda kwataka ariko akunda gukontra ataka cyane gose yego nako ndavuga ko uno musi ni no kubyo imodoka iri kwira irakonekamo ibintu bishasha twatumenye mani ma competition Uchambere na mbere no musi abakinyi mu kwinjira muri tele no musi babwiza nk'ibyo muri basket kuvuga hinjira basoma umukinyi mwuga ava muri vestiaire umukinyi mu yinjira muri tele bivuga ni muri basketball ni ibintu bariko ni nka NBA bo na saison passe ndibukano barabwira kuri VBA muri playoff mu finale ya Dynamo n'Urunani sinzi ko bazobisubira uno mwaka mugabe ibyo bintu barabikritika gose abantu kuko bavuga ati hari umukinyi uzohamagara yinjira muri tele aronke ovation du public nyinshi cyane par rapport y'uwundi hagira uwundi kuko no musi nimbari ya Madrid zo biko yakina ovation du public Mbappe azoro siyo uno musi Rodrigo canke bandi tureke Rodrigo tufate aba bandi ba Chouameni so bazoro Chouameni arabakinyi bataye barohize iyo niyo critique yambe ejo nako ndabona Toronto bwo kuri cha position bakora ro position no tumenyeye ko PSG muri Premier League yari ifite 76 aha twari tuzi automatiquement ko Atletico Madrid kigira 24 mugabo PSG yari ifite 76 Atletico Madrid bacha bayiha 20 nivuga ngo izo kati nazo bacha bazahara ko ziba ziri ukwazo ni wa mwanya bahananya amapasi cyangwa ni harimo utuntu dushashe twagaye kundi rukino rwabaye ku munsi w'ejo mbere ko tuva kuri ku Demande Club ari Bayern Dominique yatomiza nivyo bita kwatomiza ibisindo cumi kubura ariko si habuze wo kimwe kugira bakwize equipe yose equipe yose ya ironke kimwe DB aze mugabo ikintu ca mbere naciye nje kuraba nihutiye kuja kuraba histoire ya Oklahoma City histoire ya Oklahoma City uri kuraraba na histoire ya Bayern ifise
presque 100 ans nimba itanarenza n'imyaka ijana ikina football, ariko Oklahoma City ni equipe yo muri Nouvelle-Zélande yabaye fondée muri 2024. Bon, c'est une équipe iri professionnelle, ni équipe semi-professionnelle. Abakinyi bose nta n'umwe afise salaire, nta n'umwe afise salaire. Dernièrement naravye ama histoire ariko aravuga yuko ni equipe bari bahaye congé, ni jour de congé sans payer, non payer. Bajya bose abakinyi bose bafise ubundi buzi bakora. Ama histoire yose hajya muri effectif y'abakinyi bose hariho benshi bataje kubera barabimye amakonje ku kazi aho basanzwe bakora. Abashoboye kuza ku munsi w'ejo hujya munyezamu umugardien wa Ukraine yavuze ko asanzwe akora muri pharmacie no mu veterinary. Yavuze ati je narasavye konje, bampaye konje ariko bambwiye ati iyo konje ntizoba iri pay. Vuga ngo urahevye akazi genda muri football, iyi minsi uzo muri football uzogaruka atana kimwe uzoshika ukazi mugabo atana kimwe tubaza. Aravuga ati ngiye ukina no mugwa Bayern Munich, sinzofa suye kubibona mu mateka yanje. Ngiye ukina no mugwa Benfica Lisbon, ngiye ukina no mugwa Boca Juniors, niyo migwi basanzwe bari muri nuvuga ngo bari muri groupe imwe. Uno munsi avuga ati aya mahirwe sinzofa suye kuyagira mu buzima, sinzofa suye kubona Emmanuel Neuer ariko yagira, sinzofa suye kubona ndiko ndasama imipira ya Thomas Müller, imipira ya uno munsi aka kazi aya mahera ndayahevye imisi ngaha manzi ngende nkine ku Dynamo Club. Nibaze ko ari kimwe vyerekana na icyo vyerekana niveau ya equipe ahantu igera equipe usanzwe ubona yuko hari abakinyi bashobora gufatanya ubuzi bubiri, vyerekana yuko abakinyi vraiment atari professionnel total. Barafise utundi tuntu tugenda tubafatira udatuma bitanga cyane nkuko vyategerezwa. Bavuga ko ivyo navyo vyibonekeza biribonekeza mu kibuga. Nivyo twagiye tubona yuko ibitsindo 10 vraiment sintuba ko ari ibitsindo bike, ari kandi ari no muri Coupe du Monde de Club. Twizeye ko Coupe du Monde de Club haseruka ya ma equipe yandi tuvuga uri écart y'amano y'ibitsindo vyinshi, ibitsindo 5 maximum manita. Nivyo twaharura, ariko ugiye kubona manita zibiri habura mu igitsindo kimwe kugera bakwize 11 ni ibintu bavuga yuko biratuma na championnat canke n'abana bariko bararaba iyo edition bavuga ati ega burya bwa bundi baratubesha ivyo twaje kuraba sivyo twari twiteze. Mugabo twibukanye ko kubona ijya Ukraine yarashoboye gushika haje ni kubera nimba ivyo yerekanye iwabo. Mugabo ucuraba nabo championnat iwabo eske naho nyene naho nyene tuvuga ati ihagaze gute apana championnat iwabo nuvuga ngo football asiatique hagiye aserukiye continent asiatique ntabwo yaserukiye pays iwabo yaserukiye continent asiatique. Kandi hari equipe ishobora kuza hari anye ku mugabane wabo gasanga ni equipe irakomeye hari ni ikivuka irigana abajoreri unonga mu Burundi urabona uvuga ati je mu mangire equipe y'abantu bakina football mugabo batagira imika bazanga bakora ibintu bakaba bamenyesha amakuru ugasanga nka wewe urashobora gukina zitatu neza ubwo umenyesha amakuru uvuga ngo uraza hano muri rukumeje bavuga ati je ndasavye urusha sandwich turafise match ukigiye bakakureka kubwira usanga umuntu yagize equipe nziza cyane. Ibyo navyo cyo bisaba niveau d'implication numvuga ku bajoueur canke no kwina entraînement no kwiprepara. Est-ce que none umuntu avuye ku kazi akavaho bakamuhana congé non impayé akaja gukinira inde equipe, premièrement ajya ku ikintu kitwa mental psychologique. Psychologiquement umukini abayifashe gute? Abayifashe neza kubera avuga ati je ngiye kuviva rêve yanje ntazofaswe kubona mu buzima bwa. Avuga ati hajyanye avuga ati nubwo aka kazi boshaka bagaca bakanyirukana sinzofise gukora mugabo ngende ukira ku Dynamo Club match ni yaranze gushaka kweshanja mayo na Lolo Wasane na Jamal Musiala na Mirere nagomba fatiro tete iyo ni chance ishika rimwe mu buzima. Abavuga ati ibi byose ndiko ndakorera ntibishobora kuba bisumba ijya ntuze. Rero tuvuge ko ino ku Dynamo Club twavuze ku munsi wa gatanu naza ko tuzotangwa kubona neza na neza niveau yayo imitumaze gushika muri 16e de finale kuko no mu migwi 32 hazovamo 16 yakseda muri 16e de finale ntuzo zatangura kubona football yavuye. Reka nibaza ko Coupe du Monde n'inkino nyinshi ziza kuba turaza kubona imigwi ya Madrid ya Bayern Munich kana Boca Juniors n'inkino zikomeye gose. Yani ayo makuru twe dufise uno munsi nibaza ko n'umwanya uriko ugenda uturega. Reka turangiriza ibiganiro cyacu tubashimire mwese ku kanya tumaranye namwe. Reka nshimire na mugenzi wanje Nde twafatanije kubashikiriza no makuru y'inkino. Ndagushimiye Loris, ndashimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma ariko baradukurikirana. Yego. Reka dushimira namwe bakunzi ba Rock Media bakunzi ibiganiro ca Rock Sport isango ni ku munsi wa gatanu muri Rock Sport yo ku munsi wa gatanu mugire aho muba mubaho.